mukiza umvukunganya ugendera muba andi nanje nusige. Mwicare, Yesu abahezagire. Turahaye ikaze umusiguzi w'ijambo ry'Imana Pastor Runongararo Charles ashike hano adushikirize kandi ijambo ry'Imana. Kazi. Yesu nashimwe. Twongere tuzamura ibiganza. Abantu mufise amaboko mwabonye mwavyutse ariko aho n'ubuntu wagiriwe ukavuga ihema maso yawe abona ubwenge bwiyumvira. Yesu yatunejereje. Gorora ayo maboko twongere duhane bwakeye mwese. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu yakoze. Bwira mugenzi wawe uti Yesu yatugiriye neza. Erega ko dukomeye Yesu yatugiriye neza. Umwami abahezagire. Haleluya. Ayaya biraryoshe. Ndabakunda cyane shengero ry'Imana umwami abahezagire. Napenda sana kanisa la Mungu. Ndakunda gose shengero ry'Imana. None rero Imana irakoze turakengurukiye Imana cyane. Kuva dushitse hano turashimira Imana ingene yateguye uyu munsi mukuru mwiza cyane. Hanyuma Imana igaca mu bavyeyi bacu bishengero barongoye inama nkuru abungere bacu dukunda cyane twubaha cyane. Imana ikabakoreramwo bakantuma hano mu kinama. Imana iduhezagirire abo bakozi b'Imana. Amen. Namwe shengero uhereye ku mubwiriza wa hano nabo bakorana bavuga butumwa namwe shengero ry'Imana dukomeza kubashimira ingene mwatwakiriye neza hano mu kinama. Umwami Yesu abahezagire. None rero ntitugomba gutevya kuko twamaze kumva amajambo menshi kandi meza yaciye mu ndirimbo yaciye no mu majambo tumaze kuvuga twigisha bagiye kubatirizwa. None rero reka dushishikare n'ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Reka imbere yuko dubandanya ibindi ntanga intasho ego haje bakiye mu ishengero aho dukorera hariya mu Kajaga sikure cyane ni ufashe ibarabara rija mu Gatumba uciye kuri Shanike ukagera hafi ya hoteli bita Club du Lac Tanganyika ucubona ukata mu kuboko kw'iburyo ni himetera amajana 2 ucushika ahantu hari urusengero uzohabwirwa nuko turi kuri chantier turiko turuba ku rusengero rutari ruto kandi ruzoba ruri hejuru kubera parasera atari nini cyane ruzoba ruri hejuru ishengero ryose munsi naho twahateguriye ibindi bikorwa amazu yo kubamwo amabiro n'amasare biri munsi y'urusengero turi mu bikorwa rero vyiza. Umwami niyabugururira muzohashika umwami abahezagire cyane. Hanyuma mbaze abantu bahora bumva izina rya Runongararo Charles bakavyumva kuri radio mu kiganiro Kundane isoko y'amahoro. Ndabe abantu bahora banyumviriza batari bwo bambone turamukiriza mu maboko ndabe kuko biranezera cyane. Imana ibahezagire, Imana ibahumugisha. Haleluya. Hariho bamwe ejo bambwira ati twahora tukumva nitwari bwo tukubone none turakubonye. None rero ni vyiza cyane mu bikorwa nezererwa no kuvuga ubutumwa bwiza. Reka ibindi turabibandanya mu nyuma. Riki ntasho nazitanze zo mu Kajaga izo mu muryango bazizaniye ngaha uretse ko hari abandi bana bari ahandi mu bikorwa batashoboye gushika. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana rigiye kuturongora kuri uno munsi twegeranye hanyuma dusenga Imana kuko no munsi ari ibikorwa bitari bike.
tuzingurure Bibiliya zacu mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko. Zingurura mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, igice tuza gusoma mu gice ca 10, turahera kuri uyu murongo wa 46. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko bashika i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero rinini, mwene Timayo yitwa Barutimayo, impumyi yasegerereza, yari yicaye iruhande y'inzira. Yumvise ko ari Yesu umunyanazareti, atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushirizaho cyane, uyu murongo mu uzigame gose, arushirizaho cyane gutakamba ati, mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Yesu arahagarara, arababarira ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati, humura, va hasi, araguhamagaye. Nayo iti impuzu yayo, ihaguruka vuba, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, ugomba ko ndagukorera iki? Ino mpumyi iramwishura iti, ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu ayibwira ati, genda, ukwizera kwawe kuragukijije. Aca arahaguruka amukurikira ku nzira. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana tugira tuvugane umwanya muto, umwanya ubonetse turashobora gusoma yandi makeyi, ariko n'ukwegeranya tumaranye iminsi ishikine. Twaraganiye ijambo ry'Imana ku munsi wa 4, mwijoro turaganira n'abadamu bonyene, kuwa gatanu ubutumwa, mwijoro turayaga n'abagabo, twiga ingene Yesu ageze mu buzima bwawe abuhindura. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu yashitse mu buzima bwawe arabuhindura. Yashitse mu rugo rwabuze umunezero, yashitse mu rugo rwabuze amahoro, yashitse ahantu barushe, yashitse ahantu baremerewe, Yesu arabatabara bakamererwa neza. Yesu nashimwe. Kino gitondo Yesu agutabare nawe umererwe neza. Yesu aguhindurira ubuzima. Amen. Igikorwa cha Yesu arahindura ubuzima, arahindura ahari amarira hakaba umunezero, ahari amagorwa hakaba guhimbaza Imana. Umwami wacu nahabwa icubahiro. Twavuganye rero bitari bike ku munsi w'ejo, twarashishikara ijambo ry'Imana. Mu gitondo twari kumwe n'abafukora ibikorwa, tugirana ibihe byiza cyane. Twavuganye cyane muri ayo majambo ko Yesu adukorera ibitangaza, akaduhindura tukamera neza, tukaba abantu beza bo guhesha Imana icubahiro. None rero dusomye hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'uyu Mariko, kandi uyu nyene ni Mariko, niwe yanditse iki gitabo. Uyu Mariko yaba i Yerusalemu, yaba mu gisagara ca Yerusalemu hariya muri Isirayeli, kandi akarere yabamwo naragiriwe ubuntu. Turiko turagendagenda muri Isirayeli, baratwereka iwabo aho yaba mu gisagara, yari umunyamuji, yari ameze nka mwege mwavukiye mu Kinama. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma aba umuntu mwiza cyane gose uyu Mariko, yarakoranye ibikorwa byiza cyane. Abantu bameze neza bahuye na Yesu Kristo, bakora ibikorwa neza, uhereye mbere mu buto ugasanga bariko bakura, bashigikira abakozi b'Imana, bakora ibikorwa mu ishengero, badatera ingorane, ariko bazana umugisha. Yesu nashimwe cyane. Mariko rero yabaye umuntu ameze neza cyane, kuko yaragendanye na Paulo mu bikorwa byo kuvuga ubutumwa bwiza. Urugendo rwa mbere Paulo yagize agiye kuvuga ubutumwa,
yajanye na Mariko, ajana na Barnaba, barajana Mariko agarukira i Pamfiliya, ariko Mariko yarabandanije ibikorwa arongera arakorana na Petero. Mbere banavuga ko akenshi n'ubu butumwa bwa Mariko byoba ari ivyiyumviro vya Petero. Yesu nashimwe cyane, yarakoreye Imana neza. Ndakwifurije gukorera Imana neza mwene data. Haleluya, haleluya. Ndakwifurije gukorera Imana neza, kw'Imana yaguteye iteka ikagukura mw'isi, ikagukura mu magorwa. Ndakwifurije gukorera neza Imana mwene data. Nshuti yanje wa hano mu Kinama, Imana igushoboze kuyikorera neza. N'uyo Mariko iciyumviro ciwe ubu butumwa bwiza burimwo ibice bitatu vyonyene. Ngomba ko mutahura ivyo tugira tuvugane. Ni nk'ibice bitatu. Mariko iciyumviro vyiwe yaratandukanije cyane, kandi atari cyane naho bisa n'ibisa na Luka na Matayo na Yohana, kuko umwe wese yabafise ivyiyumviro ico ashimikiyeko. Uyu Mariko yashimikiye ku bikorwa vya Yesu Kristo. Usomye ubutumwa bwiza bwa Mariko kuva mu gice ca mbere ukageza mu gice ca 13, Mariko avuga ibikorwa. Haleluya. Ibikorwa vya Yesu Kristo, ko Yesu wacu akora ibikorwa, ko Yesu wacu atabara, ko Yesu akora ibitangaza. Nawe kino gitondo Yesu agutabare mwene data. Amen. Abahinga bavuga ngo yavuze ayo majambo kugira ngo aremeshe abakristo bari mu bibazo bikomeye, kuko mu kinjana ca mbere mu myaka ya 63 na 65 hari hamwa shengero ryariko rirahamwa, abantu bari mu mageragezwa. Ariko Mariko arabibutsa, naho muri mu mageragezwa, naho muri mu bibazo, tuvise Yesu agumana natwe no mu ngorane ducamwo. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Igice ca 14 na 15 havugamwo ingene umwami wacu yaducunguye, yadupfiriye, akatuzukira. Mu gice ca 16 harimo isezerano ryo gukwiza ubutumwa. Yesu nashimwe cyane, Yesu nahabwa icubahiro, Yesu nashimwe. Aha rero twasomye hagaragaza igikorwa gikomeye Yesu yakoze ageze ahantu bita i Yeriko. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hariho umuntu yari afise ikibazo, hariho umuntu yari afise ibibazo bikomeye, hariho umuntu yari afise amagorwa, hariho umuntu yabaye yatawe n'umuryango, hari umuntu yari yahebwe. Hari igihe umuntu ahura n'amageragezwa, agahura n'ibibazo, agahura n'intambara, sinzi zuri kuracamwo, abantu bakaguheba. Ariko hariho utaguheba, ni Yesu mwana w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndagusabye uhumure. Yesu nashimwe cyane. Fisi ijambo tugira tuvugane rigufi rivuga ngo ntutinye kubarira Yesu ingorane zawe, wewe arakubabaye. Yesu nashimwe cyane. Mwabyumvise iryo jambo? Ntutinye kubarira Yesu ingorane zawe, wewe arakubabaye. Amen, amen. Iyo havuzwe ngo wewe, hariho abandi baba batakikubabaye, hariho abandi bashobora kuba bakuvuga nabi, hariho abandi bashobora kuba baraguhevye, ariko nkubwiyiganuke Yesu wewe arakubabaye mwene data. Haleluya. Sinzi ibibazo uri kuracamwo, ariko numvise ngo ndakubarire wewe. Haleluya. Wewe Yesu Kristo arakubabaye, mubarire. Amen, amen. Basi sinahora ndabikunda, mugabo wari guhindukira ukabwira uwo muntu uti wewe arakubabaye Yesu Kristo, uti wewe arakubabaye. We kandi niba ufise ibibazo, tangura wumve ko hari icyo Imana iri kwirakora. Yesu arakubabaye. Bosara shekekeke. Yesu wewe arakubabaye mama, arakubabaye mama, arakubabaye naho bariko baragutwenga, arakubabaye naho wabuze inzu amahera yo kuriha inzu.
arakubabaye Yesu. Yamwenda kubwira iryo jambo. Tugira dusenga Imana niza guteba. Haleluya. Uyu yitwa Barutimayo mwene Timayo yari yarahebwe, bari baramuhevye muri Isirayeli. Impumyi canke ikimuga bavuga ngo kiri ku muvumo, bavuga ko cavumwe kuko byari byavuye ku ijambo Dawidi yavuze. Abasomyi ba Bibiliya igitabo cya mbere cya kabiri cya Samuel igice cya gatanu umurongo wa 6 gushika ku 8 sinina kuhasoma. Dawidi niwe yavuze ngo ndanka ivyo bimuga n'impumyi, bavuze ngo jewe nibo bazongwanya bansinde ndi kwa amasezerano y'Imana. Abanyabyaha b'Abayebusi bariko baravuga ngo Dawidi turawumutsinda, Dawidi ntazogenda kandi agiye ku musozi Siyoni, Dawidi azohera Heburoni. Dawidi ati nahamagawe n'Imana. Haleluya. Niba warahamagawe n'Imana barozi ntibagutera ubwoba, abasataniste ntibagutera ubwoba. Dufise Imana idushigikira mu bihe bigoye. Narabikunze cyane. Tugeze i Siyoni kuri uwo musozi, Dawidi niwe yaciye ashira ingoro yiwe. Ndagirwa ubuntu ngatembera cyane muri Isirayeli, ndahagenda kenshi, Imana igira ubwo buntu. Hanyuma rero batwereka aho yavugiye mu majambo Dawidi. Murata kubisoma aho nababwiye muri Samuel. Dawidi ageze Heburoni, yamaze gufata Heburoni. Abayebusi nibo bari bafise igisagara cyo ku musozi Siyoni, nibo bari bafashe Yerusalemu. Baravuga ngo turafisa inkomezi, turahambaye, turakomeye, nta uzokandagira hano, Dawidi tuzomutsinda. Baca bavuga ijambo ryababaje Dawidi, bavuga ngo naho zoba impumyi zacu, naho zoba ibimuga vyacu, ntiwoshobora kubitsinda wowe Dawidi. Dawidi ati umuntu yamenye Imana jewe, Imana yampamagaye, ndinjira umusozi Siyoni. Hate, haleluya. Dawidi uhagarare neza, Yesu nashimwe cyane. Yemwe harabakizwa bazamunagira ubwoba, hagarara neza, Yesu nashimwe cyane. Hagarara, dufise Imana ikomeye yaduhamagaye. Dawidi ati nagwana namwebwe mw'Abayebusi mwe. Amen, 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 amen. Uzotsinda ibiguhanze, Imana nibahezagire. Haleluya, haleluya. Dawidi ngo acaca muri Kanari mu mugende, araduga. Umugende wari waraciwe w'amazi, araduga n'ingabo ziwe, ashigikiwe n'Uhoraho. Haleluya. Uhoraho agushigikire mwene data. Amen, 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 amen. Ya. Araduga. Ndamubona ariko araca muri uwo mugende n'ubu uracariho. Twebwe iyo tugiye turawucamo tukagenda ubize ibirometero bitari bike. Dawidi acaho, bazabona ageze ku musozi Siyoni, arakubita Abayebusi, arakubita Abayebusi, arabatsinda. Haleluya. Acaraganza ati nshashiraho n'umugwa wanje ucuza ngaha, ndatsinza. Uzotsinda basi mu izina rya Yesu, uzotsinda ibikugwanya mu izina rya Tete ugumane Uhoraho. Amen, 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 amen. Sinzi ibiriko biragutera ubwoba, sinzi Abayebusi, sinzi ibibazo, ariko numva agomba kugusengera. Imana iguhe gutsinda mu izina rya Yesu. Bibiliya rero ivuga ngo Dawidi niyo mpamvu yaciye avuga ngo bavuze ngo ibimuga n'impumyi ntibizokwinjire ku mugwa. Iryo jambo niho ryavuye, basubiye gutabagwa. Ibimuga byongera kuronka ijambo, impumyi zongera kuronka ijambo kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Uwo mu ruvyaro rwa Dawidi Kristo Yesu niwe yageze i Yerusalemu, arahumura impumyi, aratabara abantu. Ibimuga bica birasubira kwinjira mu ngoro, umwami nahabwe icubahiro. Yesu nashimwe. Listen, ngira ngende nimba wakira wamaze kwakira. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Nutinye kubwira Yesu ingorane zawe, wewe arakubabaye vrema. Ega wibaza ngo abantu baraguhevye, hari igihe wibaza ngo none jeho ndibiki, mbega ndagufitiye iganuke. Yesu arakubabaye. Kino gitondo umubarire gusa. Umva, Barutimayo yari kuri uwo muvumo, ariko Yesu akuraho imivumo. Yesu nashimwe cyane.
hari imivumo y'iwanyu, hari ibyo bakuvuze ko, hari ibyo abarozi bakuvuze ko, ubabwira uti ndafise Yesu ankura ku imivumo. Yesu nashimwe cyane. Nzoba icyo Imana yavuze, sinzoba icyo mwavuze mwebwe. Amen. Ngo uzoguma ukenye, ntuzokwiga, ntuzorongogwa, iwanyu ntibazobubaka ingo, iwanyu baguma bapfusha, uzoguma ugowe wewe. No! Babwira uti nzoba icyo Imana yavuze ko. Amaboko hejuru nimba muri ko munanye. Rebosa bababa. Tete ndabakunda bene data. Umwama gutabare. Ndumva hari ab'Imana igira itabare muri iki gikorane. Ndumva hari abantu Imana igiye kugirira neza. Te! Haleluya! Barutimayo. Mose. Tayayaya. Lebosa kesha. Lobisa. Ndumva hari abantu Imana izagutabara mukaba babiri, ukaba umwe. I hear something special today. Hallelujah. Ndumva hari icyo Imana iza gukora ku buzima bwawe. Wewe ari kuriganyira, Yesu yamubwiye ngo ntutinye kumubarira ingorane zawe, arakubabaye, anagupenda. Naho bakuvumye, naho bakuvuze nabi, rebo saraba baba baba lo Barutimayo. Bibiri imbarira ngo Barutimayo agira ibakwe one day. Uno munsi ugira ibakwe kuba mu ngoro y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Agira ibakwe yumva igugu ry'abantu, kuko Yesu aho yabari abantu bagenda ari benshi bamukurikira, baza kumva amajambo. Yumva igugu ry'abantu. Barutimayo hari igihe yari yarumvise bavuga kuri Yesu, bavuga ibikorwa bya Yesu, bavuga ko Yesu akora ibitangaza, bavuga ko Yesu ahumura impumyi. Yesu wewe abavumwe, atabirukana, atabanka, abakunda. Yesu arakubabaye n'iryo jambo ufise. Ku kazi bo guhagurukira mu muryango bakakubona kuri useless. Abongereza niko bavuga ko atacumaze, ariko ndakubwiye Yesu aracakubabaye mwene data. Yarafise information ko mu byukuri umuntu w'impumyi agowe, yatawe muri societe, atacamaze. One day hari umunsi umwe, niwo uyu munsi Imana yakuzanye mu ngoro y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Yumva ugwamo rw'abantu. Bibiliya yavuze ngo arabaza ati mbeka ivyo ni biki, kuko yari impumyi, yarahumye, nta maso yagira. Iyo umuntu adahumye abagowe, abari mu igeragezwa riteye ubwoba, yararushe. Hari amakuru mabi ufise, Yesu aracakubabaye. Acararengana inkuru bamubwiye, ararengana amategeko y'Abayuda, aravuga ati no, today uno munsi ko numvise ari Yesu umunyanazareti, navyumvise Yesu arababaye abantu bose. Yesu abaye kumuvumo awubakurako. Amen. Bibiri ivuga ngo acarasemerera. Ndi kwijambo rivuga ngo bwira Yesu ntutinye mwene data, ntutinye, ntugire isoni. Oya, uno munsi Yesu amubwiye uvyemere gusa, umubarira ingorane zawe. Yesu nashimwe. Arakubabaye, arabizi ko amadeni akurembeje, arabizi ko bagusuzuguye, arabizi ko bagutwenga, arabizi ko bakuvuze, agomba kugutabara. Amen. Naho maze kukavuga cyane. Umunsi umwe nari mu ideni jewe nungarara, ndabivuga ntacu, ngira mbere mpeze gantimbwa ndateba. Yakiriye. Yesu nashimwe cyane. Ariko Yesu aracakubabaye, yamwe ndakubwira. Hanyuma rero ndi mu ideni rya banki, nkunda kuvuga iyo ntahe kenshi. Hanyuma rero barantelefona, barambwira bati inzu yawe aho gahugaza ubamwe mu Gatumba turakagurisha, tugashize ku Camunara, wabuza amahera yo kuriha. Ariko Yesu aracakubabaye. Haleluya. Yesu nashimwe. Nari nataye bajya abakobwa babiri, madama arazi iyo nkuru, barajya amahasa ujya ni bukuru na butoyi, mwabonye baririmba neza n'akajwi keza. Imana ihezagire abo bantu. Haleluya. Ahantu narose akazi nari maze nk'ukwezi kumwe, hanyuma bidakunda ko ndonka ideni ryo kuriha. Iryo deni nanasabye rya banki, ndavuga nti Yesu aha niwe wose ukantabara mwami wanje. Ndavyibuka tugiye ku kazi,
ya tuje hamwe turasenga na mwene data uzoturabwira abagusengera wo musengana ni byiza gufatanya gusenga tugapiga amagoti ndabwira Imana mana unkorera igitangaza uyu mutwaro mwene data ndamubwira ndugu yangu uramfasha gusenga jewe banke igomba kugurisha kakazu nabamwo none rero nibibazo n'ingorane ndi kwijambo ngo Yesu aracakubabaye ntutinye kumubarira inzira zibe ziratangaje reka singomba kuvuga byinshi ngomba bena nsanga natebeje mugabo uyu Yesu ndababwira naramubonye kabisa madame ari muri Rwakarede utubebe tubiri twavutse I have nothing nta mahera ngira nta kintu ufise ndiyumvira nzamona abantu bo muri bank baje kuzunguruka akazu kanje bakaraba kuko era nafashe titre ndayijana muri bank hanyuma humura wewe ufise ikibazo Yesu arabizi bine ahica Imana ntushobora kuhamenya ariko yambye ndakubwire ntutinye kumubarira aracakubabaye Yesu aracagukunda Bibiliya ni nziza iraturemesha ndamubwira mwene data ntifise ico kibazo mwene data azayumva umengo ni biro 100 ndamuzoremetse aca aho twari dutanguye akazi abwira abantu ahera kuri manager aramubwira ati wa mukozi w'Imana wacu umwadushingira intahe umwahora atubwira ubutumwa ntungararo yewe banke ngo mumugurishiriza akazu muze muri abantu bafise intahe Yesu nashimwe cyane mube mwishengere muri abakristo beza mube mu kazi muri abakristo beza abandi babashingira intahe abandi babone ko muri mwe Yesu nashimwe cyane abibwiye manager ati ye ivyo ntivyoshoboka ntungararo wacu abure akazu ningana tubwire ubutumwa buryoshe no haleluya Yesu ataravyamplifia Yesu atarabikuza mu bantu abakozi bose twashika hafi nka 40 bati bagira inama bati kintu cyo tabara umukozi w'Imana nuko twese dufata ico bita avance sur salaire kuko nta numwe yemerewe gufata credit akazi niho kagitangura mugabo mufasha ama avance sur salaire turashobora gutabara umukozi w'Imana Yesu nashimwe cyane Yesu aracakubabaye mwene data yambariye ndakubwire ntutinye kumubarira sindabizi ibibazo urimo narabonye Yesu nariko mubone abakozi bose ati ndemeye avance sur salaire uhembwa meshi uhembwa avance sur salaire umwe wese ashoboye gutora baregeranye ibihumbi n'ibihumbi amamiliyoni n'amamiliyoni Yesu nashimwe cyane birashoboka ko hoba hariho uwo twakorana yo bari hano uze kundamutsa niwabona mejeje Yesu nashimwe cyane haleluya haleluya Yesu Kristo aracakubabaye naho zo babigeze kure naho bugeze kure bene data nagize gutya barambwira batumviriza umviriza aho muri banki bariko baramenasa abantelefona nanje nti Yesu ariko arakora haleluya Yesu ariko arakora Yesu ariko arakora nawe Yesu nashimwe cyane bacha bambwira bati n'umuzungukazi yakora ku kazi ati no Charles ntashaka ico kibazo no baregeranye ibifaranga ati nza muri sashi hafi ya Rambo bagiye kuyarotera mu mabanke bose bazanye barapakira batijana ku ibanki haleluya haleluya shanda jana kuri banki s'il vous plaît shitseho ntimpereza titre yanje mu mekonte Yesu wanje yanabaye haleluya amaboko hejuru bene data amaboko hejuru mwami Yesu abagirire neza mwami Yesu akwishura ya mitwaro yawe tete naramubonye uwo mwami ndaja muri banki ntimereza titre yanje mwani kikete nimwe muri ko murangora mu Yesu yangiriye neza nije kwandika ivyete ntaco ndavyandika njanjako haleluya ndabahereza shawe ikonde yabo hacazi kari ibindi bifaranga byo kubasura jana sheri wanje haleluya babakozi bose ngo ajya mukozi w'Imana twaguhebeye ntuzugira ingorane ngo uzotwishura Imana ihezagira abakozi Yesu amen Yesu aratabara Barutimani azayumva ngo ni Yesu Munyanazareti yumva ngo ni Yesu Munyanazareti ati Yesu ntameze nk'abaherezi bakuru Yesu ntameze nk'abayuda baraha bavuze ko nagowe napfumwe ndamuhamagara amen hari inyungu yo guhamagara Yesu beneda
hariho inyungu idasanzwe. Arahamagara aravuga ngo Yesu mwana wa Dawidi. Rijya jambo bavuga Yesu mwana wa Dawidi bese ntibazi ico risobanura. Mu bisanzwe kuvuze ngo Yesu mwana wa Dawidi, waba wihanye, waba wemeye ngo je ndavuye mu mico y'Abayuda, ndamwemeye Yesu ko ari umwana wa Dawidi, uwasizwe amavuta, uwarobanuwe n'Uhoraho. Yesu nashimwe cyane. Bumva ariko arasemerera, bumva ariko arasemerera ngo hora, hariho ibintu biza kukuzivya, hari ibintu bikuzivya, hari amageragezwa, hari intambara zigomba kukubuza gutakambira Yesu, zibwira uti ndakomeza. Yesu nashimwe cyane. Acara bandanya Yesu mwana wa Dawidi ngo hora, ngo ati yose nkora navyumvise ko ari Yesu mwana w'Imana. Ukaba wumva ko Yesu ariko akubwira utunganye ubugingo bwawe. Yesu nashimwe. Arasemerera, arasemerera. Yesu nawe aha yabonye umutima ugomba kwihana, aha yabonye umutima ugomba kugororoka, aha yabonye umutima urushe ugomba gutabarwa. Yesu nashimwe cyane. Yesu arumva ijwi ry'abarutima, arayumva. Yesu arumva amajwi yiwe, arumva. Aha yantumye mu kinama, yakubonye ugomba kumvira ijambo, ntutinye, barira Yesu wawe aracakubabaye mwene data. Ubwo nyene ngo Yesu acara hagarara, atumviriza protokole, muhagarare mwese. Petero murazi hagarara, jewe ndumvise ijwi. Haleluya. Uno musi Yesu yumva ijwi ryawe mwene data, uno musi Yesu yumva ijwi ryawe, uno musi yumva ijwi ryawe. Amen, 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 amen. Ati ndahagaze, protokole yose irahagarara, igikorane kirahagarara, bamukurikira. Ati muzane simbandanye ruge. Yesu aragutabara mwene data kino gitondo. Mubarire izo ngorane. Bibiliya ivuga ngo bacara baramubwira, kandi nabo nyene bari babizi ko Yesu aguhamagaye ibintu bica bigenda neza. Ngo wewe, haleluya, aha ni yaguhamagara akagukura muri ayo magorwa. Abantu bazovuga ngo Yesu yamukoreye ibitangaza, ngo Yesu yamutabaye. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bati umva, humura, araguhamagaye data wanje, araguhamagaye. Haleluya. Bibiliya muze gusoma neza, ivuga ngo aca yambura impuzu. Igihuzu nakibajije ndi muri Israeli. Ico gihuzu casobanura ngo ni igihuzu cy'umuntu agowe w'impumyi ukirose muri Israeli. Ico gihuzu casobanura ngo uyu n'umuntu ariko muvumo, cyari igihuzu cy'umuvumo. Uko ari impumyi yavumwe, wazumvise. Amen, amen, amen. Ubyumve wumve ijwi rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Azumvise ngo acafata ico gihuzu, muze gusoma murabe, aragikura, aragita. Amen, amen. Muyandi majambo arizera ngo Yesu sisubira kwambara runo ruhuzu rw'abavumwe komonanye na Yesu. Yesu nashimwe cyane. Yesu acaramubwira ati none uragomba ko ndagukorera iki? Kino gitondo Yesu arakubaza, mbega ukeneye iki? Yesu nashimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo ataravuga ngo ndagomba guhumuka mwami. Yesu ataranezerwa umuntu asabye guhumuka. Reka twigire mu buryo bw'impwemu. Iyo umuntu ahumye mu mpwemu, abagowe ariba kibaza ngo ntangorane, arasambana akaguma tundaraye ngaho kuko amaso yarahumye. Arashobora kugira ishari akaguma ahumye, ntamenye ko abanyeshari batazoja mu ijuru, ntamenye ko abarozi batazoja mu ijuru. Ewe wampumye uri hano, Yesu agomba umwizere wihano no munsi. Iyo umuntu ari impumyi mu buryo bw'impwemu, arakora ibyaha ahaguma mu ishengero, agakora ibyaha akaguma aririmba, agakora ibyaha akaguma avuga ngo ni mukisu. Hariya mwibukira mw'ibarabara bakamubona ati uyu muntu arimo amahinyu, uyu muntu ntahinduka. Wewe akaguma ari impumyi, ukabona yambaye amapataro meza, amakoti meza, ni brand man, ni impumyi. Yesu adufashe cyane. Ariko Yesu Kristo arahumanura abahumanye. Haleluya. Yesu ataramutabara. Ngira ndangize, ni gute none Yesu yodutabara? Yohana sindina kwasoma noteba. Yohana ku gice c'icenda umurongo wa 31. Reka basa tugusome basi ntandangize. Ni gute none, ni gute? Yohana 9
9:31 bene data havuga ngo turazi ko Imana itumviriza abanyabyaha ariko uwubaha agakora izo kugororoka uwo niwe yumviriza Imana nihabwa icubahiro. Ni gute wohamagara Yesu kakakumva? Hari ibintu bizibira amatwi ya Yesu. Ibyaha uyu yaravuze ngo ndabizi neza Imana yabimpishuriye. Imana ntiyumviriza abanyabyaha ariko umuntu wese agororotse, umuntu yihanye, umuntu yakijijwe, umuntu yahevye ibyaha, uwo niwe uhoraho yumviriza. Tugira dusenga Imana, hari inyungu yo kwihana, umuntu aronka ubugingo, umuntu aronka gutabagwa. Nimba uri hano ukumva hari ico wobarira Yesu, ndaguhaye kaze mu izina rya Yesu. Ni amajambo y'Imana. Kaze wihuta, ngwino te ngwino mu maraso ya Yesu Kristo, ngwino Yesu akubabarire, ngwino Yesu akweze, ngwino abanza ko ngwino muze mwiruka cyane. Ndakunda baza kwa Yesu bihuta, ndagomba babanuka ingo ntutinye kumubarira ibibazo byawe. Yesu arabizi, yantumye ndakubarira. Mubarire Yesu, ngwino mu maraso ya Yesu. Abari hejuru imbara kumubanguke. Biraryoshe kwihana, iyo umuntu yihanye ijuru rica rikingura imiryango, ibintu bica bigenda neza. Igitangaza ca mbere mu buzima bwawe, ni ukwihana icyaha. Ngwino Yesu yakuntumye ko eshegero ryo mu Kinama yambwiye ngo ntutinye kumubarira ibibazo byawe. Yesu arabizi, arakubabaye we wa mukobwa we, arakubaye we wa mugabo we, uri kurarira n'amadeni yo muri banki, uri kurarira n'ibibazo ewe wa mudamu we, uri kurarira n'ibibazo. Ngwino Yesu agutabara, Oh haleluya. Ndumva hari inkomezi hano, hari inkomezi ku bantu bariko baratunganya. Ndiyo hari inkomezi ku bantu bariko baritaba Yesu. Ngwino Yesu yakubonye. Wewe urushe, wa musore ubabaye, wa musore urushe, wa mukobwa ugomba gucikira, wa musore ugomba gucikiza, wa mugabo utarahinduka, wa mugabo ukivuga amajambo mabi. Yesu yambwiye ngo banza wihane, agutabare mwene data. Ngwino mu maraso ya Yesu, ngwino wa mugabo Yesu yambariye. Yesu yambwiye ngo mubwire ntugire isoni. Bizoba biteye isoni kwinjira mu muriro, bizoba biteye isoni kuja mu kiyaga caka umuriro, kuko wase kwihana, wase kumvira ubutumwa bwiza. Ngwino mu maraso ya Yesu, ngwino. Ndabona bariko baraza. Yesu amamagaye yambwiye ngo genda ubwira abantu ijambo, babwire muzobane mu ijuru. Ndabona bariko baraza. Banguka bene data. Saba umubwiriza wa hano yitegure, avyagurukaze hano, afashe gusengera abantu. Aba bantu baje kubarira Yesu, abantu baje kwihana kugira ngo Imana ibumvirize, yumvirize imitwaro yanyu, yumvirize ibibazo byanyu. Ngwino mu maraso ya Yesu Kristo, ngwino wature, ngwino upfukame. Naho wowe uri ngaho mu ntebe ukumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo hariho ibyaha, wewe pfukama. Urashobora gupfukama aho nyene ukururuka uti mbabarira mwami Yesu, ngirira imbabazi. Barutimayo yabanje kuboroga ngo ngirira imbabazi mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi Yesu, ngirira imbabazi Yesu. Ngwino mu maraso ya Yesu, ngwino mu maraso ya Yesu. Imana ibahezagire. Muri abantu b'igiciro kinini cyane, muri abantu bakomeye imbere y'Imana. Umubwiriza vyaguruke, haleluya. Tugomba dukora igikorwa c'Imana, tubohoze bantu, tubabohoze mu mbizi kure. Abadayimoni baguteza ibyaha, abadayimoni batuma wihebura, abadayimoni bakubwiye ngo wewe ibyawe zarahetse, uriru tata. Mbwira barira Yesu Kristo, sho umva mu maraso ya Yesu n'amapfukama. Ndabona bariko barururuka, nimwururuke mu ntebe. Biraryoshe gupfukama, biraryoshe kuruta ibintu byose kuri iyi si. Biraryoshe bene data. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Kaze pastor, murakoze cyane. Tugira dusenga Imana ya Isirayeli, yamanda izi byose
Imana yantumye ngo ndakubarire, ntutinye kumubarira, ntutinye. Kandi hari ijambo rya mbere ni ukwemera uti ndafise intege nke, erega narakoze ibyaha, erega narabeshe, erega naragize urusaku, erega naribye mwami Yesu, none ndagomba ubanze ungirira imbabazi. Barutimayo ngo mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Imbabazi za Yesu ziherekezwa n'ibitangaza. Muciye bugufi, ndabona muciye bugufi. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Tugusenga Imana. Mana data wa twese, Mana waduhamagaye mu gikorwa cyawe, Mana wavyemeye ko uyu munsi ishengero rikorana hano mu Kinama, abantu ngo bakira amajambo yawe, abantu bumva ijwi ryawe, mwaba baraje mwemu yera yamuritse, babonye Mana mu mitima hari vyagiye birabagora, hari aho biyumviriye, hari aho bavutse, hari vyabanduje mu mvugo, hari vyabanduje mu bikorwa, hari ivyo bakoze bitaguhimba. Ndabasengeye mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo ryari bajya amaraso yaseseka hamwe igorogota, ayo maraso yozu no mupapa, yozu y'umumama, yozu y'umusore, ibyaha biharigwe, ibyaha bihere mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu bagirirwa imbabazi mwami, abantu baharigwe, ndabasengeye, bano bapapa n'abamama, bano basore n'inkumi, aba bantu mu mutima bariko barakubwira, bariko baratura, bariko barihana. Yesu, imbabazi zawe zibabonekeko. Ndabarambitse ku ibiganza Mana, uduhamagaye warabitwemereye kwico tuzogusaba cyose mu izina ryawe uzogidukorera. None ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, uhereye isaha imbabazi zawe zibatwikire mwami. Urakoze kubahariye, urakoze kubatunganije, tubasabiye gutyo mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Muvuge ngo amen, muvuge ngo amen. Haleluya. Imana ibahezagire, muzorondera akanya ko kubonana n'abakozi, ariko dukoresheje umwanya neza. Ninda afise umutwaro umubabaje, urafise ibintu bikubabaje, umeze nk'abarutimayo, hagarara di. Ico kintu kimaze igihe kirekire, imyaka yaramaze agowe. Yesu w'i Nazareti aracaho, aramutabara, ari hano mu Kinama, ari hano ngo agutabara. Hagarara no kwizera Imana, hagarara kwizera Imana. Tubarambike ku ibiganza mu kwizera. Abagwaye muhagarara no kwizera. Abantu mufise ivyo babavuze ko bibi, hari ivyo bakwatuye ko, hari abarozi bagutwaye ibyawe, hari abagutwaye impuzu ngo bagiye kukuroga. Hagarara, Yesu arasambura ivyo byose. Hari abagutwaye ibintu, hari abagutwaye urudandazwa rwawe, hari abantu abasatanise bakoze ibi. Hagarara, Yesu agutabara. Hagarara, ndiko ndatangaza gutabarwa. Ingwara zikuvemo, ziri mu magufa zivemo, iziri mu rutigo umugongo zisohoke, ziri mu maraso zisohoke. Hagarara, mugorora ibiganza, muduza amaboko yanyu, umwe wese avuga umutwara ubwira Imana. Tugira dusenga Imana, tugira dusenga Imana. Abakozi ndabona bari mu bikorwa, reka dusenga Imana. Wewe wizere, sinungararo namba, ni Yesu yaduhamagaye. Ushobora kubona igitangaza ubunyene, ushobora kukibona mu mwanya utashe, ushobora kuzokibona ejo canke hirya y'ejo, ubandanye kugororoka. Ushobora kukibona, ariko nagomba ivyiyumviro vyawe birabe Yesu w'i Nazareti, birabe Yesu yabambwe, Yesu yabambwe ku bwawe, Yesu yakubiswe ku bwawe ngo agutabare. Haleluya. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye, izina rirengeye ayandi mazina yose, izina twahawe munsi y'ijuru, izina ryo gukirizwamo. Iri ni izina rihambaye, niryo zina rikomeye mu mahanga yose. Abadayimoni bararitinya, ikuzimu bararitinya. Ndahamagaye ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro uturira ingwara, abari bagwaye nibakire, abari baboshwe n'abadayimoni nibabohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ndatangaje gukira. Uyu mumama mutabare, uyu musore mutabare, uyu mupapa mutabare, uyu mwigeme mutabare mu izina rya Yesu Kristo. Abari bagwaye ingwara zitandukanye, abari baboshwe n'ububasha bw'umwijima, Yesu waduhamagaye. Ubasha bwawe nibumanuke, imbaraga zawe nizimanuke mu izina rya Yesu. Manda ya Isirayeli, ubasha bwawe bwendagende hano, inkomezi zigendagende hano, abantu bagwaye bakire, imizimu ibavemwo, ivy'akaronda bihere mu izina rya Yesu. Abagwaye bose ndatangaje gutabarwa.
Yesu waduhamagaye mu gikorwa. Uyu mumama ariko ararira, uyu muntu ariko arababara mu gikiriza, ubushobozi nibumanuke. Uyu muntu ariko arababara Mana, yarabuze ikibondo, arababaye. Turasenza Imana, impwemu y'ubugumba, impwemu y'ubugumba ndayitegetse kuri uyu muntu, ndategetse kuri uyu muntu, ndategetse kuri uyu muntu, ndategetse kuri uyu muntu. Itetete impwemu y'ubugumba, impwemu y'ubugumba, impwemu y'ubugumba ndategetse kuri uyu mama, ire kuri uyu muryango mu izina rya Yesu Kristo. Izi ngwara, iyi mizimu ya karonda, iyi mizimu y'abahezi y'abakera ndayisambuye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imivumo yose ndayisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Oh, haleluya, haleluya. Urakoze Mana, urakoze kutabaye, urakoze kubohoye. Oh, urakoze tete, urakoze Mana, urakoze kutabaye. Nanje mpagaze mu ijambo, ndahagaze mu izina ryawe. Uhereye iyi saha ibyago bihere, ibyago bihere, ibyago bihere, akakaga gahere, agasuzuguro gahere. Uyu mupapa mutabara, abakenya akazu kabahe mu izina rya Yesu. Narabibonye ubikora. Urakoze Yesu. Te. Ndumva imbaraga, ndumva hari ubushobozi hano, ndumva hari imbaraga hano, hari ubushobozi buvuye mu ijuru, hari ubushobozi buje gutabara, hari amaboko aje gutabara, hari amaboko aje gutabara. Yesu tabara, hariya muri baruko, hariya inyuma, hatete mu izina rya Yesu Kristo. Ndatangaje ugutabara kw'Imana ya Isirayeli. Haleluya. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze kubikoze, urakoze Mana. Ndabisabye ndabyizera muri izina gikomeye, iri zina ridasanzwe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Muvuge ngo amen. Umuntu wese abivuge n'inkomezi nyinshi. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Oh, ndakiriye gutabagwa. Amen. Imana ibahezagire. Te. Mbebo. Hari abantu bakeneye ubushobozi bwa mpemu yera bwo kugufasha guhagarara mu kinama, guhagarara mu Burundi, guhagarara mu isi yose. Ubushobozi urabukeneye, hagarara nawe. Hagarara umva twogera tugusenge. Ubushobozi bwo kugufasha, urindiriye amasezerano, urindiriye ibitangaza by'Imana. Hagarara. Saba umubwiriza wa hano, karibu. Hamagara ubushobozi bwa mpemu. Come. Ya haleluya. Haleluya. Uhagarara no kwizera. Wa mugore yaragwaye ubutinya nkago, yari yumvise ngo ni Yesu aratabakwa. Abigishwa barose mpemu arabashoboza guhagarara mu gihe kibi muri Yerusalemu. Urakeneye ubushobozi bwa mpemu yera bwo kugutsindira bijya bigutsinda. Hagarara mu izina rya Yesu. Kaze mutumishi wa Bwana, kaze. Mana yera yo mu ijuru, Mana ugihumuriza abantu bawe, Mana ugihamagara abantu bawe, Mana nyamana ukidukunda. Turagushima. N'igihe Lazaro yararwaye, bagutumye ko bavuga ngo wa wundi ukunda ararwaye. None rero ikintu iteka, Mana ibanga ry'ishengero, iteka ry'ishengero, ikishengero rirushije abandi, ikishengero ryirata, ikidutandukanya n'abandi ni mpemu yera. Haleluya. Iteka ry'ishengero, ubwiza bw'ishengero, ra bashayira, umwambaro w'ishengero, kuberwa kw'ishengero, kuvugangwa kw'ishengero ni mpemu yera, ni mpemu yera. Amen, nguwo umwambaro w'ishengero, ngubwo ubwiza bw'ishengero,
nguwo umunezero w'ishengero. Amen, amen, amen. Iyo twambaye mpwemu yera ishusho irahinduka. Iyo twambaye mpwemu yera ntidusa n'isi. Iyo twambaye mpwemu yera turabatunzi bakomeye. Turasengera abantu bahagaze imbere yawe Mana. Hala barashayira mene gloria mw'izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Oh haleluya! Mu bushobozi bw'Imana, mu bubasha bw'Imana, igihe mwene data Paulo yagenda muri Efeso ngo yasanze abantu bari barabatijwe, arababaza, mwebwe mwarabatijwe? Yego. Gute? Mubatizo wa Yohana. Mbega mwarahawe mpwemu yera? Nitwari bwana vyumve. Haleluya! Arabasengera bashika 12 bose bose. Haleluya! Bose buzuzwa ubushobozi bwa mpwemu yera. Tugisenga ijuru niritugomwe. Amen. Ijuru niritugomwe. Ijuru niritugomwe. Ijuru niritugomwe. Ijuru nirigabe. Ijuru nirigabire abantu. Ijuru niritange. Nakimvura ya mpwemu yera. Imvura ya mpwemu yera imanuke. Umuntu wese anyagigwe. Umuntu wese anyagigwe. Nyagigwe n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Anyagigwe. 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 Haleluya! Ichirihere abantu bagira kabombera, byongere gushoboka, byongere gukunda, byongere kwemera, byongere kwemera, byongere kwemera, byongere kwemera. Haleluya! Urakoze Mana yera yo mwijuru. Turagushimiye kuri Imana, turagushimiye kudakennye, turagushimiye kutari umuntu ngo ahebure ibyo yotanga. Turagushimiye, turagushimiye ubwiza bwawe, turagushimiye ukwera kwawe, turagushimiye ingomezi zawe, turagushimiye ingabire utanze. Haleluya! Abantu bagende banezerewe nk'avuye ku musozi w'Imana, kuko ku musozi w'Imana niho byose byo mu Mana bironkeka. Turagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amina.